ikaze ryo gukurikirana amakuru mwateguriwe kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo ry'indwi ruhuhuma 2026 imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe ahagazeko mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Inyuma yo kumva ko amabisi yunguruza abantu n'ibintu mu gisagara ca Bujumbura afatirwa ibihano ngo ntiyakoze amaturu yategetswe n'abajejwe ivyo kudandaza igitoro mu Burundi. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko ivyo biba mu Burundi gusa, basaba abarundi gusubiriza ubutegetsi bafise kuko butazi ico bujejwe. Amabi yigishwa abanywanyi ba CNDD-FDD ntashobora guhanagurwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD nyene, hakenewe ubundi butegetsi bwobikora. Navyo nyene muraza kuvyumva aho muza gukurikirana n'ingene uwahoze arongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Buraza yahora mu ntara ya Gitega asanzwe yafatanije n'izindi ndongozi Igitega gutegura inyuruzwa rya Etienne Ndayitwaye ko yagumye ajuragiza uruganda rwa Radio Haguruka kugira nirushikirize amakuru ajanye n'inyuruzwa rya Etienne Ndayitwayeko. Hari n'ayandi dondo vyomba z'umutima nije ndi kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma naho hari Jesene Manirakiza idonido kubaramutsa. Ibiba mu Burundi ngo nta handi na hamwe ku isi biba. Bamwe mu banyagihugu bavyidoga bafatiye ku kuntu bumva amabisi yunguruza abantu n'ibintu ariko afatirwa ibihano ngo ntiyakwije incuro zo kunguruza abantu zihuye n'igitoro ishirahamwe Sopebu rigenera amabisi yunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura. Bisi 106 akaba arizo zigiye gufatirwa ibihano na Sopebu. Iri shirahamwe rijejwe gutunganya urudandazwa rw'igitoro mu Burundi yamenyesheje ko bisi zigera ku 106 zahawe ibitoro yamara nizakwiza incuro tour mu rurimi rw'igifaransa zategerezwa gukora mu kunguruza ababa mu gisagara ca Bujumbura. Benezo bahamagarirwa kurenguka ku cicaro ca Sopebu kuri uyu wa mbere igenekerezo ry'icenda ruhuhuma 2026 kugira bamenyeshwe ibihano bafatiwe. Ibi bibaye mu gihe haheruka gusohoka urundi rutonde rwa bisi zigera kuri 22 nazo zafatiwe ibihano kubera iyo mvo nyene. Bamwe n'abandi bavuga ko ibibera mu Burundi ari akamaramaza, ngo nta muntu ashobora kuzira igitoro yaguze amafaranga yiwe akabwirwa n'ishirahamwe rya leta ko atagikoresheje neza, mu gihe bizwi ko imodokari zinywa igitoro zihindagura uko zigikoresha bivanye n'ibibazo imoteri z'izo ngendeshwa zifiteye. Ku bwabo abanyagihugu leta biyinaniye kuzana igitoro gikwiye mu gihugu, abanyagihugu ngo bakigure uko bashatse, ngo nikwiye na gato guta ibirake ku banyagihugu basanganywe agahinda k'ubuzima bubi babayemwo kubera ikena ry'igitoro bamazemwo imyaka igera kuri 5. Basaba abarundi bose kubona ko ubutegetsi bafise butazi ico bujejwe baheze babusubireze. Uyu munsi muriko murakora cyane ariko ejo hazoza muzoba mumerewe neza, kandi hari n'abandi bazobaho neza kubw'ibikorwa mwakoze. Ayo majambo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yaraye ayashikirije kuri uyu wa gatandatu ruhuhuma aho yari yagendeye abakenyerera rugamba bo mu ntara ya Burunga komine Musongati basanzwe bari mu makoperative y'uburemyi bw'ivoka n'inanasi. Muri urwo rugendo Ndikuriyo yaragendeye imirima y'amavoka n'inanasi
by'abo bakenyererarugamba yongera abonana n'abakozi bakurikirana iyo mirima. Mu majambo n'impanuro yabatekereye, Ndikuriyo yamenyesheje ko ibikorwa arivyo bizotuma batera imbere kandi ko hari n'abandi bazobaho kubw'ivyo bikorwa. Yasavye abo bakenyererarugamba kuba icitegererezo mu ngo zabo mu kubaka neza no kugira ikibano ciza gitekanye. Bamwe mu bakenyererarugamba bumvise ayo majambo ya Ndikuriyo bandikiye Radio Haguruka bati nduguruye Twamugena, ibikorwa turazi ko ari ryo soko ry'iterambere. Yaba ayo majambo meza ariyo Ndikuriyo yagiye avuga aho aciye hose mu myaka iheze, ibintu ngira biba vyifashe neza mu gihugu. Mu bihe biheze yagiye Ndikuriyo agendera abagumyabanga abatuma kumuzanira umutwe wa kaburimbo aturuka mu mugamba, ahandi akadusaba gukuramwo umuntu wese twiketse ko abangamiye umutekano. Burya gukuramwo bisigura kwica. Abana bacu abita ibiswe vy'inkona, kandi natwe tutari inkona n'ibindi vyica ubwenge bw'abantu bijanye n'urwanko n'inzigo yagiye yigisha. Mbe yibaza yuko ayo majambo mabi atariyo yafashwe nkama kurusha aya ariko avuga uyu munsi. Ugukora turakora, ariko leta dufise idadukoreye neza naco dushobora gushikako twebwe abanyagihugu. Vyiza yari guca mu bantu abarogora ku majambo mabi yagiye yavuga mu bihe biheze, kumbure yatumye hanyuruzwa n'abantu benshi n'ubu bakinyuruzwa. Muri ubu Burundi bwacu bwa none ikibi kirakurikizwa kurusha iciza. Ndugaye Twamugena. Bamwe n'abandi bakavuga ko n'abanyagihugu bitwa bato bato bamaze guhinyura ingendo mbi y'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD, bakasaba abarundi bose gufatana mu nda basezerere intwaro mbi ya CNDD-FDD. Tukiri ku mabi yigishwa abanywanyi ba CNDD-FDD, imbonerakure zibiri zizwi ku mazina ya Ndakurasa na Kazoviyo zarinjiye mu rugo rwa Jean Pierre Nahiraja ziramukubita bimwe bidasanzwe, zamuboshe cyane. Mu gihe yari kiruruma tagishoboye no kuvuga, uwo mugabo yoba yajanywe mu gasho ka zone Buhindo komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura atanavuwe na bukebuke. Bukeye bwaho kuwa 28/0/2026 Jean Pierre Nahiraja yatowe yapfiriye muri ako gasho. Amakuru ava mu Cibitoke avuga ko ivyo vyabaye mu gihe nyakwigendera yari amaze iminsi ari mu matati akomeye n'umukenyezi wiwe. Abatari bake bakaba babandanya kuvuga ko intwaro yaroze abanyagihugu mu kubigisha kwica atariyo ishobora kurandura inyigisho mbi iba yarabeze. Barakenewe intwaro nshasha mu Burundi ikosora ivyagoramitswe n'ubutegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD. Babanze batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma. Inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye. N'inyifato ya Congera Filipo yahoze atwara umugambwe CNDD-FDD muri komine Buraza yahora mu ntara ya Gitega, aho igaragaza ko uwo yakoreye irementanya afatikanije n'abandi bategetsi bo muri CNDD-FDD mu ntara ya Gitega ariwe Etienne Ndayitwaye ko w'Iburaza atakiriho kuva anyurujwe kuwa 6/2026. Nkuko mwaraye mu vyumvise uko Filipo yadusaba guhagarika kuvuga amakuru ajanye n'inyuruzwa rya Etienne, niko twakomeje kuyavuga. Filipo arahava yandika ati nduguruye Twamugena, birakomeye yemwe ndugaye Twamugena. Tumubajije ibikomeye ivyo ari vyo, yishuye ati ivyo numvise vyerekeye uwo Etienne. Aho hose akaba yariko yitangaza kuko ivyavuzwe vyose yarasanzwe abizi, hamwe n'uruhara rwiwe n'inyuruzwa rya Etienne Ndayitwaye ko batazira Permana yakoreye cane CNDD-FDD ikamuhemba kumunyuruza akaburirwa irengero.
abanywanyi benshi ba CNDD-FDD iburaza bakaba n'ubu baguma bavuga ko intwaro yabo ya CNDD-FDD ikwiye guhagurukirwa n'abanyagihugu bose ikabavako ngo kuko ntaco ibamariye atari ukuyikorera ikagaruka ikabeca. Ninete Nancy Mutoni abitubwire ku muriri. Nk'icyemezo cy'uko Etienne Ndayitwaye ko yahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa muri komine ya Buraza yahahora akiriho, uruganda rwa radiyo Haguruka rwarasavye Cyongera Filipo asanzwe yagirizwa cyane kuba inkomoko y'inyuruzwa rya Etienne Ndayitwaye ko aduha amajwi ya Etienne nk'uko yari yabitwemereye. Yishuye ati nduguye twamugina oya reka ayo makuru muzobanze muheze kuyavuga nzoheza ndabahe umucyo Peter Samedi acagira ko amenyesha ko ariho kandi akomeye ko mbere muri uyo mwanya azi neza umuntu yamye aravugana na Etienne Ndayitwaye ko Cyongera Filipo yaciye atubaza nimba twoba tuvugana n'umukenyezi wa Etienne Ndayitwaye ko kugira ngo atwemeze ko umugabo wiwe atakiriho. Tumwishyura ko tutavugana kandi ko atanomero yiwe ya telefone dufite, niko kutubwira ko atangaye cyane. Hageze ku munsi wa gatandatu yari yavuze uburirana n'igenekerezo rya 31/0/2026 Cyongera Filipo yahoze atwara CNDD-FDD muri komine Buraza yahahora ntiyahavuye aduha ido n'ido ry'amakuru yari yatwemereye. Eka mbere n'ijwi yari yemeye kuzoduha ariko yivuganira na Etienne Ndayitwaye ko ntiyahavuye ariduha, ahubwo tubimusabye yabandanije umugambi wiwe wo kujuragiza radiyo Haguruka mu kutubwira ati nduguriye twamugina. Amakuru ndiko ndaronka ngo yoba ari mu Rumonge, mugabo ikintu kitumvikana neza nuko bavuga ko yanyurujwe itariki 6 ukwezi kwa mbere 2026, mugabo lettre de démission yiyandikiye wenyene yajyanditse itariki 8 z'ukwezi kwa mbere 2026, hanyuma itariki 9 z'ukwezi kwa mbere 2026 bari bamwandikiye convocation yo kwitaba muri parquet, mugabo ntiyitavye. Mu nyuma bandika manda yo kumurondeza, n'ubu ntaraboneka ku mugaragaro. Jewe rero ndacatohoza neza ndugaye twamugina. Tumubajije aho Etienne yoba ari neza na neza mu Rumonge nimba yoba afunzwe, yatwishuye ati nduguriye twamugina oya ntafunzwe, jewe ndacarondeza gushika ejo ngira ngo umucyo uzoba wabonetse. Ndugaye twamugina ahejo yavuga dusubiye kumubaza yatwishuye ko akirindiriye ngo mugabo amakuru yo kwizera ngo nuko Etienne akiriho ngo kandi yaciye mu ntara ya Rutana aca abandaniriza mu Rumonge. Tubandanije kumubaza mu Rumonge icyo ari gukorayo, yaciye ahindura ivyo yari ahejeje kutubwira, atavuga ko ahubwo abakuru afise ngo ari uko ageze muri Kenya. Acavuga ko amakuru tumaze iminsi tuvuga ko yanyurujwe ko atariyo, ngo kuko hariho n'uwo bavuganye itariki 16 z'ukwa mbere, mu nyuma ngo hakaba n'uwundi bavuganye itariki 24 z'ukwa mbere 2026. Tumubajije abo bavuganye abari bo, yatwishuye ajuragiza ko wewe akiriko aragerageza kurondera ijwi ryiwe yo kuri telefone kandi ko azoriduha. Uwo yandika ivyo ativuga ko ari Cyongera Philippe. Tumaze kumubaza nimba yoba ari Cyongera Philippe yahoze atwara CNDD-FDD muri komine Buraza, yatwishuye ko amuzi kandi ko atari muri byo kuko wewe ataba mu Buraza, ariko ntiyigeze atubwira ko ari we nyene turiko turavugana. Yesa n'ubandanya kwinyegeza tumubwiye ko tuzi neza ko ari Cyongera Philippe yahoze atwara CNDD-FDD muri komine Buraza, ari we nyene tumaze iminsi tuvugana ko twifuza ahubwo ko yoduha amakuru y'inyuruzwa rya Etienne Ndayitwaye ko yaciye agenda ntiyasubiye kugira icyo atubwira. Dufatiye kuri ivyo rero uruganda rwa radiyo Haguruka rurashobora gutangaza ko Etienne Ndayitwaye ko yahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa muri komine Buraza yahahora mu ntara ya Gitega yoba atakibarizwa mu isi y'abakiriho, ahubwo akaba amaze kugandagurwa. Kandi kubera iyo nyifato ya Cyongera Philippe yahoze atwara CNDD-FDD muri komine Buraza, biragaragara ko ubutungane bw'u Burundi nimba buriho bwari bukwiye guhagarika Cyongera Philippe bukamubaza neza iby'inyuruzwa rya Etienne Ndayitwaye ko
kuko abifise ko amakuru yose. Tubibutse ko Congera Philippe agitwara umugambwe CNDD-FDD muri komine Buraza ya kera yari yarihaye gutoza amafaranga abanyagihugu bafise ivyo basaba musanteri, akabaha impapuro z'amagendo, wenyene yitere ko ikidondo yakoresheje amafaranga agakubita kuw'inyuma. Ivyo Etienne Ndayitwaye ko amaze kubimenya mu gihe yari umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa wa komine Buraza atihanganiye, bituma Congera Philippe ahagarikwa arafungwa mu gihe yari intakogwako naho yafunzwe umwanya urume rumara. Ntanacirirwe urubanza rw'itunga rya komine Buraza yanyuruje akoresheje ikidodo ca magendo. Philippe amaze kurekurwa aca ategura umugambi wo kwihora Etienne Ndayitwaye ko ngo yaramuhangaye. Etienne Ndayitwaye ko abaranyurujwe habanje gukorana inama y'abanyagihugu b'Iburaza bose ikoreshejwe n'inzego zose zo mu ntara ya Gitega zirimwo abategetsi kuva kuri buramatari bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Abanwanyi benshi ba CNDD-FDD Iburaza bakaba n'ubu baguma bavuga ko intwaro yabo ya CNDD-FDD ikwiye guhagurukirwa n'abanyagihugu bose ikabava ko ngo kuko ntaco ibamariye atari ukuyikorera ikagaruka ikabica. Bamwe mu banyagihugu bo mu Ruziba bitwa abarozi biturutse kubivugirwa mu vyumba vy'amasengesho. Abanyagihugu bo mu Ruziba basaba musanteri wabo Hatangayo Adelaide hamwe n'abafatanije nawe kurongora komine Mugere, umukuru w'igihugu n'abandi bajejwe intwaro gufatira ingingo abasengera mu vyumba vy'amasengesho kuko ngo biri mu biriko biteza umutekano muke mu banyagihugu. Umwe mu banyagihugu bo muri komine Mugere arangiza ahamagarira abarundi bose kuja hamwe bashire ubwoba biyamirize intwaro ya CNDD-FDD iriko ibakorera mabi atagira uko avugwa, arimwo n'inyigisho mbi zituma abantu babana nabi, kutazana igitoro mu gihugu n'ibindi. Ijwi ry'uyu munyagihugu ryahinduwe. Igira gatatu ni ikintu kijanye n'ivyumba vy'amasengesho. Amasengesho abera mu mihana y'abantu atabera ku mashengero badafise amagre. Abo bantu baragiteye isi bavuza ingoma ijoro n'umurango ngo bariko barereka ngo bariko baragira gute. Ugasanga abo bantu baje muri ayo masengesho n'abagore bataye abagabo n'abagabo bataye abagore. Icyo bakurayo bagakurayo ibintu biza guteranya ikibano mu Ruziba. Ubu abantu bose bishwa ngo n'abarozi, ivyo bigatera ikibano gike, abantu bakagumana umutekano muke kuko abantu baguma binubana ngo bararugana baragira gute. Turasavye umwubahwa musanteri wa komine Mugere nabo bafatanya kurongora komine Mugere mu makartier cane cane y'Ibujumbura, yitwa ko ari muri Bujumbura, yarasanzwe ari Bujumbura, kuko ivyo bintu by'amasengesho niho bikwiriye. Umwihajya wese yigira ngo n'umukuru ngo ni profete ngo ninde ngo yatumwe n'Imana. Babanze bagire rusansuma barabe amashengero afise amagrema, ivyo vyumba biri mu mihana byugabwe kuko navyo biri mu bintu biriko biratera umutekano muke. Ivyo tuba tubivugira mu nama iyo abatwagirishwa amanama, none tubibwiye ko mwebwe n'ijwi ryanyu rigera hejuru muduterera akamo ku ndongozi z'igihugu guhera ku mukuru w'igihugu kumanuka n'abamufasha gutwara gushika kuri nyumba 10. Abantu bamenye ico bajejwe, ntidushobora kugira imbona kazoza ngo tuzogira amaterambere turakuja ivyabananiye tutwariwe mu kajagari nkaka. Norangiza nsaba abenegihugu bose guhera ku basentete ubwabo kuko nabo nyene barazi ko barenganwa, barazi ko bariko barahohoterwa. Numva amarira y'abanyaburaza atoroshe. Twavuze ku by'imyaka ko CNDD-FDD atayitujana atari kwigisha abantu imitima mibi, ugasanga ikibano kibanye nabi kubera inyigisho. Nabahaguruke abenegihugu bahaguruke, ushira ubwoba wese tuje hamwe twiyamiriza intwaro ya CNDD-FDD. nta kidashoboka, byose birashoboka. N'ubundi koko ntaho tuva ntaho tuja, ni twebwe twenyene turi mu bihugu byo muri aka karere dutondera ibitoro, dutonda ku mabisi, imvura ikatunyagira ikagira gute. Amabi dukorerwa n'umuganga wa CNDD-FDD ntagira uko avugwa, mugabo tukaguma dukoma amashi ngo ganza sabwa, ngo ganza sabwa. Mwakoze kuba mwashoboye kudutega abiri bakunzi mwese baraduhaguruka. Aha niho hagarukiye amakuru mwateguriwe. Ndashimiye abagize uruganda rwa radiohaguruka bakoze ibishoboka byose amakuru araboneka. Ndashimira kandi no buri mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira. Ndabike banuye mwese musigara amahoro, naho mu makuru yacu yo mu minsi iri imbere Imana ibishatse.